Sangwa kaze muri komine Rugombo womenya ko hari umugabo yishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ikiziga ca Fenias Nteziryayo caratowe kuri uwu wa gatandatu mu gitondo. Uwo mugabo w'imyaka ishika 40 wo ku mutumba Mparambo ya kabiri muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi yagandaguwe n'abantu bataramenyekana. Ariko ababaho muri ako gace bikenka imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD bakizura bitwaje ibigwanisho mw'ijoro. Igipolisi n'intwaro bakaba bavuga ko batanguye amatohoza. Kubwo ababibonye hatorwa ico kiziga, Fenias Nteziryayo yarashwe amasasu 2 mu gikiriza. Uwo yishwe yagizweko igitero mu gihe yari atahutse ava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo afise ibitoro n'ibitenge bitaramenyekana uko bingana. Yiciwe hafi y'uruzi Rusizi rugabura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Uburundi. Ku bwa rimwe mu masoko mu vy'umutekano ryashinze intahe ritagombye ko umwidondoro umenyekana. Imbonerakure nizo zokekwa muri ubwo bwicanyi, nibo baba bariko barazunguruka mw'ijoro bagakizura muri ako karere bitwaje ibigwanisho. Abajejwe intwaro n'igipolisi baremeje urupfu rwa Fenias Nteziryayo, bakaba bavuga ko batanguye amatohoza, ariko barahakana ibivugwa ko urwo rwaruka rwo mu mugambi uri ku butegetsi rwitwaza ibigwanisho mu gihe ruriko rukora amarondo y'ijoro, bagasigura ko abajejwe umutekano aribo bajejwe gutwara ibirwanisho. Abantu bakwiragiza ayo makuru bagomba gucafuza imbonerakure banacanishemwo ikibano, uko akaba ariko bisiguye. Vyinshi kuri ino nkuru turabandanya kubikurikirana, natwe nyene tubigushikirize vyose uko vyakabaye ngaha kuri ino mboneshakure. Naratangura no makuru nyezina, ariko ntunyemerere nkusuhuze. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa n'iki? Ni ukubandanya kumwe natwe, nta kindi. Ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone cange subscribe. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Rumonge, sentare nkuru y'intara yaciriye gupfungwa imyaka 20 umusore yishe umwishywa wiwe. Ernest Ndayikeza yaciriwe iyo myaka mu mpera z'urubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uwu wa gatandatu, rwabereye muri sentare nkuru ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Ernest Ndayikeza w'imyaka 20 yaburanye yemera icaha. Kubw'ababibonye kandi bari bitavye urwo rubanza rwabereye muri sentare nkuru ya Rumonge kuri uwu wa gatandatu, yavuze ko hari ijwi ryamujemwo rimutegeka kwica uwo mwishywa wiwe. Haje ijwi muri jewe ryantegeka ko ntatanze umuntu atabuzima nzoronka. Uko akaba ariko yabwiye abacamanza. Yongeye ko ati naranahatswe kwica papa wanje binyanka mu nda. Ubwo bwicanyi womenya ko bwatumye Ernest Ndayikeza ashengezwa, bukaba bwarabaye ku mugoroba wo kuri uwa gatanu ku mutumba Murara muri zone Rusabagi muri komine Burambi mu ntara ya Rumonge. Amwe mu masoko yo muri ako gace akaba avuga ko ubwo bwicanyi bwoba bufitaniye isano n'amatati y'amatongo. Uwo mwana w'umuhungu w'imyaka 7 yishwe aciwe umutwe, akaba yaba kwa sekuru. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ikinama ndetse na Bwagiriza amashure arabangamiwe mu makambi y'impunzi z'abanyekongo. Impunzi zo mu Kinama mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'Uburundi ndetse na Bwagiriza mu ntara ya Ruyigi mu buseruko,
zirimwo impunzi zirenga ibihumbi 15 z'abanyekongo zahunze umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Nubwo amashure amwe afise inyubakwa zikomeye zikwije amategeko, ayandi yubakishijwe imbaho n'ibisakazo vy'amabati, ibi bituma adakomera kandi agashira mu kaga abanyeshure biga mu buzima bugoye na cane mu gihe c'imvura. Ubutandukane burakomeye cane hagati y'inyubakwa z'amashure yubatswe n'ibikoresho bikomeye ndetse n'ayubatswe mu mbaho. Naho abanyeshure bamwe biga mu birasi bikomeye kandi bisa neza, abandi biga mu buryo budasanzwe. Abavyeyi b'abanyeshure biga mu mazu yubatswe mu mbaho akaba asakajwe n'amabati bagaragaza amakenga ku bukomezi buke bw'izo nyubakwa na cane mu gihe c'urushana. Umuvyeyi w'abana babiri mw'ishure ritoya ryo mw'ikambi ya Kinama avuga ati: "Ndafise umwitwarariko mwinshi cane ku bijanye n'amagara y'abana banje. Iyo imvura iguye amazi araseseka munsi y'ibiti kandi hagatota cane. Ndatinya ko bashobora kugwara kubera ivyo. Ikindi kandi izo nyubakwa zubakishije imbaho, ntawozizera mu gihe imvura iguye." Vyinshi kuri ino nkuru navyo ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo mu yandi makuru ndibugushikirize ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, ndibugushikirize ino nkuru ivuga ko i Murongwe impunzi zihagaritswe umutima n'ikiza ca korera. Impunzi z'Abarundi ziri mw'ikambi ya Murongwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo zivuga ko zishobora kwandura indwara iriko irakwiragira cane muri ako karere. Mu kwezi kumwe abantu hafi 100 baramaze gufatwa n'iyo ndwara. Impunzi zemeza ko ubukene bw'amazi, ubuzu bwa surwumwe n'isuku rike arivyo bitera ico kiza. Deo Ntakirutimana aserukira impunzi z'Abarundi zo mw'ikambi ya Murongwe yerekana ko abo bagwayi b'indwara ya korera bagizwe n'impunzi nshasha zavuye mu bibanza vyo gucamwo vya Sange ndetse na Kavimvira ahanini. Ivyo bibanza bibiri biri muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo hafi y'urubibe rw'u Burundi. Abarwayi bariko baravurirwa mu bitaro vya Baraka muri Sud Kivu bifise ikibanza co kuvura no gukurikirana abarwayi korera. Macozi afise abana babiri banduye ikiza ca korera. Arababazwa n'ibibazo vyo kubura amazi n'isabune na cane abashasha baba muri iyo kambi bahura navyo. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo burambuye, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri ino nkuru iriko iravuga ko mu ntara ya Rumonge sentare nkuru y'intara yaciriye gupfungwa imyaka 20 umusore yishe umwishywa wiwe. Ernest Ndayikeza yaciriwe iyo myaka mu mpera z'urubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uwa gatandatu rwabereye muri sentare nkuru ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Ernest Ndayikeza w'imyaka 20 akaba yaraburanye yemera icaha, aho kubwo ababibonye kandi bari bitavye urwo rubanza rwabereye muri sentare nkuru ya Rumonge kuri uwa gatandatu, bavuga ko gatandatu yavuze ko hari ijwi ryamujemwo rimutegeka kwica uwo mwishywa wiwe. Haje ijwi muri jewe ryantegeka ko ntatanze umuntu atabuzima nzoronka. Ahubwo akaba ariko yabwiye abacamanza. Yongeye ko ati narahatswe kwica papa wanje binyanka mu nda. Ubwo bwicanyi bwatumye Ernest Ndayikeza hashengezwa, bukaba bwarabaye ku mugoroba wo kuri uwa gatanu ku mutumba Murara muri zone ya Rusabagi muri komine Burambi mu ntara ya Rumonge. Amwe mu masoko yo muri ako gace akaba avuga ko ubwo bwicanyi bwoba bufitaniye isano n'amatati y'amatongo. Uwo mwana w'umuhungu w'imyaka 7 yishwe aciwe umutwe, akaba yaba kwa sekuru.
nyina wiwe mushiki w'uwamugandaguye yari yamuvyaye imbere y'uko aja kwabirwa mu ntara ya Makamba mu bumanuko kandi yafatwa nk'umwe mu bana bategerezwa gutorana kwa sekuru. Nubwo biri uko ariko abandi bo barabihakana bakamenyesha ko uwo yakoze ubwo bwicanyi ashobora kuba afise indwara yo mu mutwe. Ati yaranatabaguye urupapuro rw'umutsindo yahawe nyuma yo guheza amashuri. Icariho c'umushikizamanza wa Repubulika yari yamusabiye gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Uwo yashengejwe yari yahagaritswe ku mugoroba wo kuri uwa gatanu, nta mushingwamanza yamufasha kuburana yari afise. Urwo rubanza ntigwanamaze iminota ishika 20 nk'uko bivugwa n'ababibonye. Nayo mu yandi makuru kandi nuko Ikinama ndetse na Bwagiriza amashure arabangamiwe mu makambi y'impunzi z'Abanyekongo. Impunzi zo mu Kinama mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi ndetse na Bwagiriza mu ntara ya Ruyigi mu buseruko zirimwo impunzi zirenga ibihumbi 15 z'Abanyekongo zahunze umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Nubwo amashure amwe afise inyubakwa zikomeye zikwije amategeko, ayandi yubakishijwe imbaho n'ibisakazo vy'amabati, hama bigatuma adakomera kandi agashira mu kaga abanyeshure biga mu buzima bugoye cane na cane mu gihe c'imvura. Ubutandukane burakomeye cane hagati y'inyubakwa z'amashure yubatswe n'ibikoresho bikomeye n'ayubatswe mu mbaho, naho abanyeshure bamwe biga mu birasi bikomeye kandi bisa neza, abandi biga mu buryo budasanzwe. Abavyeyi b'abanyeshure biga mu mazu yubatswe mu mbaho akaba asakajwe n'amabati bagaragaza amakenga ku bukomezi buke bw'izo nyubakwa na cane mu gihe c'urushana. Umuvyeyi w'abana babiri mw'ishure ritoya ryo mw'ikambi ya Kinama aravuga ati ndafise umwitwarariko mwinshi cane ku bijanye n'amagara y'abana banje. Iyo imvura iguye amazi araseseka munsi y'ibiti kandi hagatota cane. Ndatinya ko bashobora kugwara indwara kubera ivyo. Ikindi kandi izo nyubakwa zubakishijwe imbaho, ntawozizera mu gihe imvura iguye. Ayo mashure ntashobora kwizerwa. Umuyaga ni mwinshi cane hano kandi ndafise amakenga ko ibisakazo bizoguruka. Abana bacu barakwiriye kwigira ahantu hari umutekano. Amasomero yubatswe mu biti aradutera umutekano muke twebwe abavyeyi. Uko akaba ariko umuvyeyi afise umwana w'imyaka 10 yidoga. Abanyeshure biga muri ayo mashure yubakishijwe imbaho nabo nyene niko babibona. Ivete w'imyaka 12 yigana ati igihe umuyaga uhuhutse ndatinya ko ibisakazo biguruka. Rimwe na rimwe dutegerezwa guhagarika ivyigwa kubera induru. Biragoye kwibanda kwiga utekanye. Noshima ko ishure ryacu ryokomera cane. Mawonesho we avuga ko ingorane zijanye n'ikirere kibi. Mu gihe imvura iguye amazi aca munsi y'ibiti akajobesha ibitabo vyanje. Sinshobora kwiga neza, akenshi ndakanya kandi bikantera indwara. Ndipfuza ishure aho noshobora kwigira atankomanzi. Ivyo akaba ari ibivugwa n'umuhungu w'imyaka 11. Samweli aherutse guhimbaza imyaka 11 avutse mu nkambi ya Bwagiriza, aho asigura ko imiyaga ikubita cane kandi rimwe na rimwe ibisakazo bikavuza urwamo. Ivyo bituma tudashobora kumva ivyo umwigisha wacu avuga. Ndafise ubwoba ko ishure ryacu umunsi umwe rizosenyuka kubera imvura nyinshi canke imiswa ry'ibiti. Abigisha bakorera muri ivyo birasi nabo nyene baraserura imyitwarariko yabo. Umwe mu bigisha bo mu Kinama akaba avuga ati biragoye kwigisha muri ubwo buryo. Turakora uko dushoboye kose mugabo uko vyifashe ni intambamyi.
uwuserukira impunzi zo muri izo kambi zibiri arashimika ko vyihutirwa guhindura izo ngorane, asaba HCR n'abayifasha gukora ibishoboka mu ntumbero yo gusanura izo nyubakwa z'amashure. Abana barakeneye ahantu hasa neza ho kwigira. Indero ni uburenganzira shingiro butegerezwa gushikira umuntu wese hatarabwe ivyo arimwo. Indero ni uburenganzira shingiro butegerezwa gushikira umuntu wese hatarabwe ivyo arimwo. Umwe mu ncabwenge ziri muri ubwo buhungiro yibutsa ati ivyo bitegerezwa kugaragarira mu bikorwa vy'ukuri kandi birama. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.